mugabo iki kintu urukundo numva twanakivuga mbere n'ikiganiro kikacagera mugabo bumve ko turakeneye urukundo abadiremvyi ba gospel none ni gute jewe asohora indirimbo siko ugasangira amazimishi imisi irenga 3 irenga 4 narakwiza ibihumbi 5 mu gihe maze kuja mu ma eglise arenga nka 200 yo ngaha mu gihugu nabo bantu bose bisigura ko Mr Shine batamenya ko yasohoye indirimbo muri kaka groupe ko muryango nyene ka ayo mashengero no bandeka kukarungika muga muri iyo eglise umunsi bantumira hariho umuntu naciyeko kandi uwo muntu naciyeko Jesus Silke namuhaye link iyo link rero namuhaye nawe yari kumfasha bajya abandi bantu kandi nabo nimba yarayishize kuri stat barabibonye mu bisanzwe kugira umushatsi mwinshi nje ntaco nabivugako ariko kuri jewe mba numva binjoheye kandi mba numva bitesa cyane kuko sindigera nsoma ahantu havuga ngo nguze wimosha uko oya mu bisanzwe ari ikintu nkunda kubwira abantu bakunda kuvuga ko abantu bafise amadred abantu bafise imishatsi baba ari donc abanarumogi canke abasuma ababandi wao ndibuka hari umuntu yahora ambwira kare nguko ni mwimosha ngo nk'ababandi Imana uyu munsi mwicira amfasha caduca ahantu bafashe umuntu bariko barakubita yayivye mugabo atamishatsi myinshi afise bakunzi ba Rock TV baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz Masamba minyuma ya kamera n'ikibano mikabanange baha amasanamu ameze neza cyane uno musi ndi kumwe n'umuririmbyi wanyu n'umuririmbyi novuga yuko ari umujeni ni gake tubona kubona abajene baririmba gospel cyangwa bakabara abantu babakizwa tuza kumubaza byinshi bigiye bitandukanye ndakuramukije umeze neza ndameze neza cyane kubata kuzi witwa gute amazina ni Mr Shine Nish Shine Nish yego tumuririmbyi arimba gospel music mvuka ngaha muri Bujumbura nyene mvuka ngaha muri Bujumbura ariko benshi bayitarira rekare benshi bayitwa ariko ni Bujumbura ubu ni Bujumbura niho navukiye niho nakuriye nanubu niho ndi rero indirimbo muri we ifise ubutumwa nyabaki indirimbo muri we ni indirimbo navuga nakoze ndiko ndavuga umuntu ubu ndiko ndavuga umuntu umuntu byagenze gute rero nariko ndavuga ko muri we dufite ariho turonkera byose ariho turonkera umunezero ngerageje kuvuga kwandika ino ndirimbo nayanditse bivanye nibihe nari ndimwe ivyo bihe nari ndimwe rero nza gusanga nta kintu na kimwe je bafise nza gusanga ivyo bintu byose nkeneye biri muri uwo muntu nawe ni Yesu Kristo ni Yesu Kristo yaraje ngaha nyene mwisi nta utabizi ko yihinduye umuntu yambaye umubiri nk'uyu wacu kugira ngo jewe nawe we turonke buno bugingo n'uri karadukurikirana wese kugira ngo aronke ubugingo nico gituma rero naciye numva novuga ndamushimira bisanzwe ni gushima nariko ndamubwira uburyo mfise byose muri we yego ya ndirimbo nukuri waraminduriye amateka yanje nukuri waraminduriye amateka ngo warampinduriye amateka abantu benshi bumvije kuririmba barashaka kwitiranya na Moses Brown muravijaniye ubucuti Moses Brown numu brother wanje n'umugenzi ndibuka ko twigeze no korana indirimbo ariko ntiyasohotse ndabivuze buke ariko ndibaza ko batavyumva ariko yasohotse ariko Moses Brown harabayeho kuburana gatoyi habayeho kuburana iyo ndirimbo ntitwabandanye tuyikora ariko Moses Brown n'umugenzi ariko kandi uvuze ko ndirimba nkawe sindavyumviriza ariko no sindaza kuvyumviriza no ntibari bwavyumviriza indirimbo nukuri warampinduriye amateka nimwe mu ndirimbo navuga ko yanakunzwe cyane n'abene gihugu ndetse no ku maradiyo avuzwe kuko utayikoreye amasanamu yayo igituma ntayikoreye amasanamu urabizi ko ni ibintu biba bigoye kijya gihe niyo ndirimbo yanje ya mbere nari nkoze byari bigoye rero ntabwo nari mfise uburyo nubwo nubatabwo nyene atakirenga ariko ndashimira Imana ko nateye intambwe
twizere yuko ibiri nyuma bizokoma bimeze neza cyane. Amateka benshi barabimbariye kuri kutayikorera video ariko tuvyemeranye yuko ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ko maranumva bavuga. Amateka rero ariko ntaco tuyitege kubera ko ari ibintu ndiko ndategura, tuyitege ko ishobora nayo kuzobamwo ikazifisa amasanamu, ikazogira amasanamu. Abaririmbyi barimba gospel beshi muri bo ntitubona urukundo rwabo rushatse kuvuga mukorana amakorabo umukora duze mutonya. Kwera Imana ntibikunda. Ikibazo kihari nibaza ko ari naho hantu tugwaye. Reka ndabivuge ariko baraza kumbabarira bivanye no kungene baza kuvyumva canke baza kubitahura. Mu bisanzwe uyu muziki wa gospel wacu urabuze ikintu bita urukundo. Urabuze ikintu bita urukundo, nico gituma ubona nyene bimera nkuko bimeze. Mu bisanzwe nitwe twari dukwiriye gukomera. Hari ikibazo mpora nkunda kwibaza maze imisi nibaza. Jewe ndi umuririmbyi muri eglise, ndaririmba chaque dimanche mba ndi imbere y'abantu, mba ndiko ndaserve abantu, kandi dufise abantu benshi nukuri bavuga ko abakizwa ari bo benshi ngaha mu gihugu. Kubera iki nkora karirimbo brother kagakwiza imyaka n'imyaka ntaranakubita n'ibihumbi bingahe, umva turagwaye. Hari ikibazo, ikindi kibazo kihari, twebwe twitwa ngo turabaririmbyi ntabwo dushaka gushigikirana, ntabwo hari urukundo cyo ndakizi. Urashaka no kurungikira link umuntu akakubwira nukuri ni vyiza, ugacuga umuzungu kuri aba stati ntiyigera shira ko na stati y'indirimbo yawe kandi ari umuririmbyi nawe akora gospel. Mu bisanzwe twebwe iyo tuvuze ngo turiko dukorera Imana, n'ubutumwa dutanga, ubutumwa natanze buraza kugera kure bivanye no kungene wewe uza kuba uri kurabikora canke jewe nza kuba ndiko ndabikora. Jewe mfise abagenzi biwanje ariko nawe tuvyemeranira afise abagenzi biwawe. Mu gihe rero udashatse ko abagenzi biwawe bamenya ubutumwa natanze, hari stati maze imisi nandika ivuga ngo bose bamenye Kristo biciye mu ngabirano yawe canke biciye mu ngabirano yanje. Rero biragoye ko ubutumwa bwanje buzogera kure mu gihe utaza kwemera kunshigikira, kubera ko abagenzi bawe nibabona stati yawe bakaza kuja kuri WhatsApp bakabona stati yawe canke kuzindi mbuga bakabona stati yawe, baraza kumenya Mr Shine yashatse kuvuga iki muri no ndirimbo, baraza kunkurikirana biciye muri wewe. Muga mu gihe twebwe abaririmbyi tutaratahura rino banga ry'urukundo biracatugoye cyane. Birashobora no kuzotuma bwa butumwa jewe natanga buza kuguma muri babandi banzi. Ariko bamwe barabitahura bakabikora, ariko hariho nabandi vraiment ico kintu cyo kuduzanya sinzi. Warumbagije kubijanye n'amakorabo nshaka kubivuga n'ivyo byose kubera iki je ndatangazwa no kungene twebwe ari twebwe dusama opportunité mesho kuba imbere y'abantu, kuba imbere y'abantu. Urashaka kuronka gusanga muri video gospel aho nkama invitation nko mu mezi nk'atanu ugasanga arakoze ama invitation arenga 5 agenda none aho hantu hose aje ahurirayo n'abaririmbyi, kandi haba hari ama worship team, haba hariho ama groupe de louange, haba hari amakwaya muri ayo ma église, kandi ugasanga muri ayo ma église ayo makwaya arafise ama telefone. Mugu gatangara gute umuntu avuye muri evenement runaka yateguwe n'abantu runaka yahuriyeho n'abaririmbyi benshi cyane, mugaba karinda ava muri yo avuye muri evenement yaja kuri YouTube agasanga nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Bisigura iki baryoye bamanitse ibiganza baravuga wow uririmba neza nukuri wadufashije, Imana yagufashije, abantu bose barafashwa. Mugabo inyuma yo gufashwa bakoze iki? Nike kintu baciye bakora ugasanga nta kintu na kimwe ntibigeze bananja kuraba mbega bijya bintu akora kuri YouTube nivyo bihari. Reka nkubitireho ndabe usanze ari vyiza ukanamufasha gupartage. Je ndibaza ko vyozana impinduka. Undi bwo amakorabo ko yakora ndibaza tuzoyakora, nazi kandi byo bagomba maze mbega tuzoyakora. Mugabo tumanze dutahure yuko turakwiriye kumanza gushigikirana twebwe nyene ubwacu. Sinokoresheje ndafise n'indirimbo twayijeje gukora, gusa nibikene ko umenya umuntu twakoranye nawe, ariko nuko twahuye turayaga yumva ni sawa nanje numva ni sawa, hama turakorana. Izosohoka simvuze ngo izosohoka inyuma yica nk'inyuma yande mugabo izosohoka. Rero bantu b'Imana umuntu wese arikara azora abakino kiganiro, ndabasabye muze tugiranira urukundo, tugiranira urukundo. Niyo twagiranira urukundo Bibiliya ivuga ngo niho bazomenya ko turi abana b'Imana. Ngo nibagiranira urukundo niho bose niho bazomenya ko murabigishwa banje. Rero tugiranira urukundo dushigikirane. Nasohoye indirimbo ni vyiza
ari umuntu twigeze kuba turiko turagacambwira ngo canke ngo baba bumva umenga ngo namwe no mushirako arashobora guca ansumba. Ndavuga ivyo hamwe umuntu yoba vyiyumvira coba ari kibazo kuri we, coba ari kibazo kuri we kubera iki ntituriko dukora kugira ngo tuboneke ngo ndakaze. Oya twaba tubikoze nabi. Mugabo iki kintu urukundo numva twanakivuga mbere n'ikiganiro kikacagera, mugabo bumve ko turakeneye urukundo abaririmbyi ba gospel. None ni gute jewe asohora indirimbo siko ugasangira amazimishi imisi irenga 3 irenga 4 narakwiza 5,000 mu gihe maze kuja mu ma eglise arenga nka 200 yo ngaha mu gihugu. Nabo bantu bose bisigura ko Mr Shine batamenya ko yasohoye indirimbo muri kaka groupe ko muryango nyene ka ayo mashengero. No bandeka kukarungika muga muri iyo eglise umunsi bantumira hariho umuntu naciyeko, kandi uwo muntu naciyeko Jesus Silke namuhaye link. Iyo link rero namuhaye nawe yari kumfasha bajya abandi bantu, kandi nabo nimba yarayishize kuri stat barabibonye. Mu bisanzwe tuba dufise Amazon, tuba dufise utwanteni hari ya nyene, si ngombwa bose tuze kuba turabagenzi mbese nimero zabo. Muga hariho umuntu umwesha afise nimero yanje, basi nabikore kugira nabo bagire ntibabibone. Numva ari ico ego mu baririmbyi b'abarundi duhaye Kamikazi na Alvera no wahe wo kwihutira gukora na collab nawe. Okay, bisanzwe bose n'abaririmbyi beza, bose n'abaririmbyi beza kandi babikora neza. Muri no mwanya sino kugira ngo nokorana na naka uwo yemera ko dukorana wese twakorana kuko bose dufise mission imwe. Nubwo Kamikazi naherutse kuviziwe cyane ubu umuntu ariko arakora cyane mengane ya Alvera, ariko nawe arafise ico yakoze muri no muziki na Alvera arafise ariko arakora muri no muziki. Muri ico gihe uwo ntahura wese akemera ko dukorana je nta kibazo twakora. Hariho abantu benshi bagiye batandukanye bakunda kuvuga ati umuntu afise umushatsi mwinshi ngo biramugora kugira aboneke yuko ari umuntu akijijwe, ariko namwe ngaha mu Burundi abarimbi barimba gospel muri abantu mutereka imishatsi bamwe bagashira ko ni dread. Kweri mwebwe byamvishika bikatsitaza abandi bantu mushikiriza burya butumwa mu ndirimbo zayo. Okay, mu bisanzwe kugira umushatsi mwinshi je ntaco nabivugako, ntaco nabivugako, ariko kuri jewe mba numva binjoheye kandi mba numva bitesa cyane kuko sindigera nsoma ahantu havuga ngo nguze wimosha uko. Oya, mu bisanzwe ari ikintu nkunda kubwira abantu bakunda kuvuga ko abantu bafise amadread, abantu bafise imishatsi baba ari donc abanarumogi canke abasuma ababandi wao. Ndibuka hari umuntu yahora ambwira kare nguko ni mwimosha ngo nk'ababandi. Imana uyu munsi umwicira amfasha caduca ahantu bafashe umuntu bariko barakubita yayivye mugabo atamishatsi myinshi afise afise bimwe twita urupara. Tugeze imbere candavyibuka candamaza brother ujya umuntu bariko barakubita hajya umusoma acambwira camvuga ati okay ndamurindira turagenda dushitanje ndamubwira wowe wambwiye ko abantu bimoshya ibikwafe bimeze ukuntu ari bo babandi ujya bariko barakubita nta mishatsi yari afise cyasanga bujya no kwiba. Umuntu yiba muri bank nashobora kuba yambara n'umuntu yiba mu site tuvyemeranye. Mu bisanzwe uko wondaba wovyihenda ko cyane, wovyihenda ko gose. Mu bisanzwe umuntu aza gutumwa kwica umuntu akomeye ntashobora kugenda yambaye cyo kimwe n'umuntu agiye kwica umuntu wo mu quartier bisanzwe. Kubera iki nimba aza kumusanga ahantu mu nama runaka atigeze kugenda yambaye nk'abaho hantu mu nama bari muri iyo nama. Rero mu bisanzwe ibi vy'imishatsi n'ibikintu bikije numva taco bivuze, ntaco bivuze, ahubwo bariko baravyibesha ko cyane, bariko baravyibesha ko kuko umuntu adakijijwe. Mu bisanzwe okay reka ndakivuge na kino kintu mu mbabarire umenga ndavanze nako mu mbabarire. Mu bisanzwe niho hantu bariko barihendera. Uno munsi hari abajene bariko baranka gukizwa kubera ko bazi gukizwa kari ubuvwayo, muga gukizwa s'ubuvwayo. Hariho umuntu babwiye yuko akijijwe aca sigara yambara sinzi uko ngene bimeze, bamubwiye ko akijijwe aca yimosha ukuntu siko mugabo aca yigera gusanga hariho umuntu bigeze kuba bajana adakijijwe mugabo adafise ivyo bintu byo afise ivyo bintu byose bamubwiye ko yoca akora. Aca arabona
naka yarakijijwe yaciye yihindura nabasigaye yambara nabi asigaye agenda ukunuko asigaye yitwara nabi je none no kizwa nka cyane ndeka kuzandambara neza reka mbe ndarindira gukizwa ariko gukizwa si nyambara gukizwa nukwakira Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza mu buzima bwawe jewe gukizwa ndabifata nko guhindura nation nko guhindura igihugu jewe wumvuye ngaha nkaja muri Amerika ngiye muri Amerika nta numwe aza kuntegesha ingene nambara aho nza gushika igihugu cyose nza gushikamo nimba nsanze hakanye nza kuba obligé yo kwambara ikoti kandi atamuntu numwe yambwiye ngambara ikoti niyo nasanga badateka ku mashiga cyangwa badateka ku mbabura bateka ku bindi bintu nza kuba obligé yo kwiga guteka uko kuntu bateka sinza kubabwira ngo je ngo ni mundondere ngamabuye ngo ngira amashiga ubujyaha nza kwiga ingene babayeho kura naho okay Jero nimba nkijijwe ntiwari unkwiriye guca umbwira ingene nifata ahubwo ujya muntu nayakiriye arafise ububasha bwo kumpindura akambwira uko ngene nkwiriye kugira nkwiriye kubaho no gukora muri iyo nation shasha ninjiyemo siko rero nimba uno mesi turiko turakizwa tukaca tubwira abantu ingene babaho ingene aca yifata hariho umuntu atazovyemera kubera iki umubwiye kwambara ipantaro rimeze ukuntu sivyo hariho uwundi muntu yigeze kubona yambaye iryo pantaro kandi amugirira nabi acavuga kumbe babantu bambara uku nabo nyene barashobora kuba bakijijwe singeza rero akanka gukizwa ahubwo twari dukiriye kubabwira Yesu Kristo uburyo aryoshe Yesu Kristo wariwe niyo bamara kumwakira Bibiliya ivuga ngo si nzobarungikira umwitsa iyo wakira Yesu Kristo wakira mpemu yera wakira impemu yiwe mu buzima bwiwe iyo mpemu rero irafise ubushobozi bwo kuguhindura gusunja amajambo jewe no kubarira tureke rero kwiyoberanya ngo twambare nguku ukunuku ngo nambaye uku ngo niho sawa ngo nambaye uku ngo niho babona ko nkijitwe turiko turinyegeza haro n'amashengero yaje muri kino gihe bashobora kubwira yuko kuja mu kabare ari icyaha cyangwa gusangira n'umuntu ariko aramwa kanyobwa mudahurijanye nako ari icyaha nivyo Yesu Kristo ngo yari karagenda agenda aca mu gisagara aciye aho hantu ahubwo yari ahantu abana batoyi ariko arigisha abana batoyi baca baraza baramwegera bamwegereye abigishwa be ngo baca barababuza bababujije aca babwira ngo nimureke abana bato baza hondi kuko bwami bwo mwijuru ari ubw'abameze nk'aba yarashatse kuvuga iki mu bisanzwe aba bantu badakijijwe hamwe twobikata tukareka kujana nabo tukareka gusangira nabo barashobora kutazomenya no makuru barashobora kutazomenya Yesu Kristo kuko hari umuntu atanaja mu rusengero mugabo yemera ko tuba bagenzi igihe yemeye ko tuba bagenzi iyo niyo nyishu ya mbere ndose kubera ko nzomubwira Yesu Kristo kugeza hazomutahura mugamu geno cyana nka ko twicarana nka ko dusangira azovuga ati nababaje ahubwo nta n'urukundo bafise ahubwo nari nkwiriye kumugira umugenzi nkamubwira brother umeze neza yego mbere binabaye ngombwa nkanamugurira tugasangira Paulo yavuze ngo ngeze ngo mu basambanye ngerageza nkitwara nkabo kugira ndababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngeze mu banwanzoga ngerageza kubereka ntaco bitwaye je hari n'umuntu yigeze kumbwira hano ndamubwira wowe ndi komiti mugabo brother nta nakimwe ndanamugurira rano none ubu ntiyazihevye yarakijijwe kubera iki jewe ntibifatiye kuzikugurira ndashobora no kwikugurira nkavuga mana iyi nzoga kayino araza kumva imumenya umutwe gusumbya izindi inzoga zose yanyoye akinwa kumva muri warahindutse akavuga izi nzoga kumenga sinzosubira kunwa akabireka mu bisanzwe uno munsi hamwe tworeka kwicarana nabo bazomenya gute kandi batabwiwe nirihe jambo ukunda cyane muri Bibiliya nirihe jambo ukunda cyane Bibiliya ndayikunda kandi ijambo ryose ririho nibaza ko ndarikunda cyane uretse ko gusa haba hari amaverse umuntu aba afise agenderako ikibiruta byose ndakunda ijambo rimbwira ko ndi umwana w'Imana kuri umwana w'Imana Amerika ndarika bamwakiriye bose yabaha ubasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe reka ndagushimire cyane murakoze cyane mwakoze kudutumira shimire kano kanya mwaduhaye ego shimire ufise igikorwa gishasha ni gomwa ndakurondere kuko imba nkeneye yuko abaririmbyi b'abarundi niba cyabikorana ariko bizovyikorera sivyo none okay ni vyiza cyane murakoze kandi mubandanye mutera imbere natwe muduteza imbere ariko shimire na
televiziyo yanyimviriyeko Rox TV Rox TV ikama kino kiganiro nuko Imana bagire neza so ntumira n'abakunzi kuja kuraba indirimbo shasha iracamoto bushasha yitwa muri we ikije n'amasanamu ameze neza cyane baza kwishira kuri plateau kuri kino kiganiro baze barabona barya abantu kungine batamba bashimagiza Imana okay murakoze cyane bibuka no gukora subscribe indirimbo yikunze yisangize n'undi mugenzi wawe muri bwa bumwe n'urukundo izoba ari byiza cyane birakoze cyane yes bakunzi ba Rox TV kuri mikoro bari kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera nikibanomika banange baha amasanamu ameze neza cyane banange mukanda subscribe na comment turabakunda cyane.